wewe watwaye Nili n'umugabo Lavashe mwaje gukorana ari uko mukundana ati wewe rero watwaye Nili na umutwara umugabo muca musinya kontra kubera yuko urukundo. Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe kandi Imana izonego no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Loise N257, ndabashimira kuba mundukurikirana, ndabashimira kubona muba muna natwe umunsi ku yundi, muraba agaciro kuri twebwe kubagira n'umugisha. Guys, uno munsi n'umunsi udasanzwe, twagiriwe ibakwe ridasanzwe, tugiye gukorana ikiganiro no mu basista babikora neza cyane mu muziki w'u Burundi, n'umuririmbyi mwiza cyane, asa neza cyane ku mutima no ku mubiri, muramuzi cyane, yitwa Tasha Oda. Ndamusabe mu cubahiro ciwe abaramutse cyo tubandanya kandi n'ikiganiro cacu. Hello guys, hello abakunzi ba Senga Media TV. Senga Media TV. Yeah. Ni Tasha Oda, umwigeme wanyu ndabaramukije. Tasha, maze kubona abantu bagukunda cyane. Maze kubona abantu bagukunda cyane. Nene ndabakunda, nuko ubona ko nandi ndabakunda nyumva bamwe. Iwe uri umwe mu bakobwa je maze kubigendereza nkabyirabira neza. Wala abantu baragukunda gose. Urabye n'ingene bakwakiriye kwanza ukiza, urabona yuko nyine bakwakiranye n'urukundo rwinshi, ibintu byari bisanzwe kabisa. So ndabashimira ego kuba baranyizeye baranyakira, bibaza ko ari ikintu kinini cyane kubera yuko atamufana nta muhiriye kabisa. Niyo mpamvu ndakunda kuvuga kenshi burya abafana nibo ba boss biwacu, tuba tukwiye kubakunda tukanabubana. Yo ubahwe kabisa. Yeah. Okay, Tasha, inyuma yo kuza mu muziki urariye hit after hit, urakoze n'abaririmbyi batandukanye harimo Kerina, Alvin Smith, byari bimeze gute kuri wewe? Sari bimeze neza. Bari mu kazi. Yego. Navuga ko sari bimeze neza nyene. Uriko urakora nta muntu umwe ataryoherwa atari karakora. Yeah. Okay. Nihe ndirimbo yawe mu ndirimbo zose wakoze uvuga ati na ndirimbo kabisa yarangize jewe Tasha Oda yaratumye ngira izina rikomeye mu gihugu? Delila. Okay. Tasha, since kure iki niki, uno munsi hari inkuru idasanzwe, ibintu biriko biravugwa hirya no hino, bavuga ati Tasha noneho niwe wabitanguye hirya rurandiko uravuga ati bakunzi banje, mwari musanzwe mubizi yuko mbarizwa muri entertainment, muri management ya Lavashe Entertainment. Ati rero kuva no munsi sinkibarizwa muri iyo management bivanye n'impamvu mubona umaze amezi 6 ntakora igikorwa. Ese nibyo canke bariko baratubesha? Nibyo wavuye muri Lavashe Entertainment? So nuvuga yuko ibintu biri clear, narabyanditse. Kubyandika nibaza ko je ntari umuntu nakunda kwandika ibintu kwadokwa, ariko kuba narabishikirije yego nuko ari ibyo nuko niyo situation ndimo. Ariko novuga yuko bikiri parce que bifise ibyo bansaba kugira mve muri iyo Lavashe Entertainment. Urumva sinovuga ndavuyeyo bagifise YouTube, bagifise amacano, ama platform yose aribo bayafise, isn't easy. Yego. Ariko c'est bon. Tasha, kugira ngo umuntu arinda serura akari ku mutima avuga ati jewe ndavuyemo ndagiye ndahevye ndananiwe, nuko haba hari intambamyi nyinshi, haba hari ibintu byinshi bitagenda neza. Nizihe mpamvu zitumye Tasha Oda aheba management twaye tubona nkaho umenga arayikunda cyane? Kudakora. Nta yindi. So navuga yuko ni impamvu ni nyinshi. Yego, turashaka kumenya izo mpamvu rero zitubarire. So ikintu nshaka kuvuga sikindi, impamvu ni nyinshi, hari zitaraba ngombwa ko mvuga. Oya nta kibazo, tubarire zitubwire ntacyo, kubera ko wamaze gufata decision. Wamaze gufata decision ukavuga ati je ndavuyemo, no kuvuga ngo byose bikwiye kugenda kumugaragara. Tubwire nizihe impamvu zitumye Tasha Oda afata umwanzuro? Okay, navuga gute? Impamvu ni nyinshi. Yego, turashaka kuzimenyesha Tasha. Kandi muri label zose mu buzi bwose abariho
intambamyi nyinshi cyane yego abari niba bitagenda byoroshe ariko nibaza yuko umuntu ashobora kwihanganira ama challenge y'akazi ariko umuntu ashobora kwihanganira kubura akazi nk'umuntu amenyereye gukora yego kudakora canke ndashobora kwihanganira challenge zose nari nararonse muri lavage ariko hageze ko ushobora kwihanganira kubera uri kurakora ariko hageze mu gihe udashobora gukora aba ari indi etape no kudakora utazi n'impamvu utari kurakora uri kuravugisha umuntu ntakubwire reason why utari kurakora kubera yuko ibintu byose no kuyaga umunsi bimeze neza uwundi mwaka ugasanga ntibimeze neza ariko byose murabiyaga habuze ikiyago cambona umenga urabona hari igihe ushobora kubona nk'aho umuntu abantu tuzi dufite indoto dufite dushaka gushika rero haragera igihe ubona yuko umuntu ashaka gufata easy ashaka gufata nk'uko umenga ntaco umaze nk'uko umenga ntaco ushoboye cyangwa ego hari igihe umuntu apana kugufata wewe hari igihe umuntu ashobora kukwicarika canke yicaye basi sinuvuga ukuntu kigusiga sinzi way nshaka kukivugamo ariko ni nkuko kukwicarika utari kurakora basi gufata easy ivyo uri kuramubwira adashobora kuguha agaciro ibintu uri kuramubwira so nibaza ko nayo nyene ari mu mpamvu niniya cane parce que umuririmbyi arafise nka 50% yo gutanga iciyumviro ariko uyu umaze kuja ahantu ugasanga wewe ibintu byose bashaka gufatira decision ibiki wewe ugasanga all the time uri kuratanga ide iyo ide itari kirakirwa ivyo navyo nta muntu n'umwe ashobora kumva ameze neza mu gihe umuntu ariko aramufatira decision y'ikintu icyo cyose wibaze nk'ubu uri nko muri groupe igihe cyose wowe utanze cyumviro bakacanka igihe cyose nibaza ko ari ibintu vya mbere bibabaje hano kuvuga ngo Tasha Oda muri Lavage Entertainment management ntago baba bashaka kukumva ntago utanga icimiro bacumve ntago baha agaciro ivyumviro vyawe nibaza ko ari raison niniya cane kuba ntariko ndakora kuba narashobora gutanga ivyumviro kanaka uriko uravyumviriza kugira dasa abagenzi naramuhanuza nkamubwira ati iki kintu umva arico umwe wa kabiri wa gatatu akakubwira ati ni bon genda rero kitange gushikirize and then ugiye hariya ni apana no kugusigura ibintu birebire watanze icyumviro cyakubwira ati wapi ico nigikunda it's like wataye umwanya muremure cyane kwimira ico kintu and then urakubwira ati ico nigikunda ata raison so nibaza ko ni byinshi ariko nibaza yuko ikintu ntari kwihangana no kudakora ubu kurasubira inyuma kudakora muri ino industry ni hit after hit aragera igihe bavuga ati basigara bamenya Tasha ati ni umukobwa yifotoza neza yego ariko adakora neza akora neza ariko yabihevye ariko niko nobivuga okay Tasha uno musi bamwe bavuga ngo Tasha igihe yaza muri Lavage Entertainment ati yatega papu witwa Nirina no kuvuga bavuga yuko wewe watwaye Nirina umugabo Lavage mwaje gukorana ari uko mukundana ati wewe rero watwaye Nirina umutwara umugabo muca musinya kontra kubera yuko urukundo ati rero uno munsi wabonye yuko Lavage ashobora kuba atagikukunda yarosonde umuntu muri Kenya yitwa Queen Keke ati ucuratangura kubishiramo jalousie utangura kubishiramo ishavu ngo niyo mpamvu uri kurashaka kuva muri Lavage Entertainment ico kintu nka Tasha Oda ubwiwe turakeneye kumenya ese ukivuga kiki nibyo uko bivuga nibyo canke bimeze gute kuri wewe nibaza ko tana hamwe ndandika ati je ndi muri relation na Alvin ariko turi muri demokrasi yego buri wese avuga icyo ashaka siko yego then shaka kuza gutahuza umuntu ati jewe na Alvin twarakorana gusa ariko nk'uko bimenyerewe kenshi umukobwa ariko arakorana n'umuntu badasangiye igitsina nukuvuga ariko arakorana n'umusore n'umupapa something like that nyine abantu bafise ukuntu babifata babyakira
ariko sinzi ukuntu bivuga ariko je nibaza yuko ivyo bintu atari ivyo kubera nta na hamwe navyanditse kubera yuko si ibintu vyari kungora kwandika kubera n'ibintu vyangoye nayo kwandika ati turi en couple canke mukabibona nyene ko turi en couple vya vrai aho ko mutabeshe hariho abantu bashobora kuba barabonye ko muri abantu gusa sinzi kweri gusa wapi ivyo ntivyari ivyo ni ukuvuga ngo Alvin ntabwo mwigeze mukundana baho nubwo bavuga ngo impamvu washimye kuvamo muri management ni uko wabonye yagiye muri Kenya agahura n'undi mudemu uragira ishavu uvuga ati rero jewe ngiye kwahukana ndabihevye antuka ni umuntu sinzi ukuntu araba sinzi ivyiyumviro vyiwe ariko umuntu wese ashobora kuba yariyumviriye ico kintu noza yuko nisuzume neza ko ararushe ngira yavyanditse arushe nyuma ariko mantari yayanditse arushe parce nshobora kuvuga ngo ari kumwe ngo n'uwundi mukobwa nta mukobwa arerekana hari abari mu kazi afise abakobwa benshi baba bariko barakinana so n'uwo kwintiki bariko baravuga nibaza ko yamaze gufatwa dani rero sinibaza ko uwo muntu nyimba akurikirana industry nibaza ko yararusha Tasha Oda nyuma yo gutangaza yuko uvuye muri management ya Ravasha Entertainment nuko Ravasha aciye azana avuga ati rero mukobwa gufata decision yo utangishije inama ntabwo ari ikintu ciza ese kubiri kutarinze kumugisha inama bimeze gute so navuga yuko cyo kutamugisha inama ne wewe yego urandikiye umuntu message yego uramwandikiye umuntu muvugana ivy'akazi siko donc je na Alvin ukuntu twakorana twe twari professionnel yego nta message ntago twara abagenzi ngurumva ngo sava ku buryo ashobora kwignoringa message yanje kubera yuko abazi yuko je ngiye kumwandikira ibijanye n'akazi nimba nje kwandikira ibijanye n'akazi nakwandikira rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntunyishure ku masitati bw'umupostinga komedi wewe uguma wadutayemwo indirimbo uguma wasohoye dan abari biki ariko nta kwishure message yawe akayiraba ntanyishure message sinzi yego umva ivyo byaramaze igihe kirekire bwa mbere ho yaramara igihe message akaza kwishurwa ivyo namubwiye ntanakina-vyibuka ariko rero harageze igihe nahajya yanyishura ntiyasuye kunyishura kandi and then ndavuga ati none ko nicaye uwundi muntu ariko arakora then wosa sinzi je kutamugisha inama kugira nandike biriya ni kubera yuko n'ubundi nigera asoma message niyo nama hari igihe nari no kunayimugisha ntayibone ati jewe rero ati bye bye nashimye rero kubyandika kuri réseaux sociaux kubera araca ku ma réseaux sociaux ngira niyabibona araza kunyegera ambaza ati none bimeze gute ariko sasa rero uko nari ndavyize siko byari bimeze aho kuza kumbaza ati habaye iki we yaciye agira repost yandika ati rero urazi nshaka amahera ya million siko ariko je muri contract yiwanje nawe ntawe million zirimo ntavyo kuvuga ngo million kwa ingiki wapi ntawe million zirimo kugira je mve muri Ravasha ko nzori hawe million niyo mpamvu nariko ndashaka kumenya imbere ko tugera kwico oya chama million cyuko yacyakwa agusaba 8,000,000 nashaka kwanza kumenya kwanza contract yanyu yavuga iki yari sanzwe irimo amategeko ya contract yanje siniko ndashima kuyivuga ariko yari contract atabintu byinshi birimo contract no kuvuga bike basi mu biriyo ese ivyo no ndashaka kubwira ikintu kiko kirangura muri yo kontra iyo ndabimenya imbere sinaye kukireka sinaye kugifata easy you know ibintu bibiri nivyo numva umenga yaba eko yabidakora niyaba wiki something like that novuga yuko first of all ni kijanye muri contract yiwacu ego nta bintu bijanye
nk'ubu turiko turakora ibikorwa Tasha azoba afise pourcentage zingana uku mu bikorwa tuzoba turiko turakoramo. Tasha niyashaka kugenda bizogenda gute, ama platform yiwe bizogenda gute. Ikindi naco ku kijanye na nikigabasha yacibagiye ku kijanye niki. Okay, reka jeshe kinda kubazi naco ku kijanye n'ibikorwa mwari mwemeranije yuko muzokorana gute, uzokora ibikorwa bingahe mu mwaka cyangwa okay je ku kwezi muri contrat yiwe yanditse nategereje gusohora igikorwa ku kwezi siko yego, ariko amezi abiri arahera birashika donc contrat avuga yuko retard ari 2 mois yego, kwezi kwa gatatu kurashika nafise indirimbo muri studio ziriyo zishika na 4 basi njeni wacungira hezo rero ugenda indirimbo zirahari you know, and then urumva ngaye mezi 3 arakubise ngayane ngayatanu ngayatandatu yego turi kurasora indirimbo kandi indirimbo zarakozwe nizira ko n'amasanamu yo yarakozwe. Okay, uratubwiye yuko muri contrat byari byanditswe ko utegerezwa gusura indirimbo ku kwezi byatevye akaba amezi 2. Ikindi cyashaka kumenya muri contrat wasinye wewe havugwa yuko nuramuka ufashe arenze ku mategeko moyo mwumvikanye Ravashe nukusha ndabizi va muri Ravashe Entertainment hama nawe uramutse urenze ku mategeko ari muri nanje n'abafise na okay okay habaye ikintu kanaka kiba gifise ati consequence y'ikintu wakoze ni iki, you know. Rero jewe ukuri no mwanya jewe nta kintu na kimwe kibi nta tegeko na rimwe rishobora kumfata parce que jewe naricaritswe amezi 6 ntari ndakora siko. Rero umuntu amaze kukwicara amezi 6 utari kurakora atari kana nakubwira n'impamvu erega kudakora n'ikintu no kubuza impamvu ati genzi impamvu ni ndindiriye iki ashobora kunindira n'umwaka ashobora kwikawusha kavuga ati kubera ko n'umwaka ntihari wiwanje ndiyakiriye ariko nikuca umuntu dufise ukuntu tubifata eski urumva nyene ucubona umenga harimo nyene umuntu afise ukundi kuntu ashobora kubisigura yego ya nibaza ko muri contract nta okay contrat nyeba dufate basi nk'u contrat ari nk'imyaka 3 canke 4 yego niyo myaka 4 niyahera umuntu akaba adakishaka gukorana na wewe iyo myaka iheze yego bizoca bigenda gute mukuvayo bizogenda gute ibyo byose biba muri contract rero ibyo byose nta birimwo that's why kurabona ashaka kwivugira amahera ati ndashaka 1 million shaka iki ubundi iyo contract tugenda turaprecisa ikintu kimwe ku kindi yego ari koroha cyane kubera iki rero wowe wemeye gusinya contrat ubona yuko birashika twega baririmbye tugitangura tuba dushushe wowe ushaka ati jewe igende sohora izo ndirimbo nge hit you know kumenyekana ushaka ubukirondera izina then ibyo bintu byo kwiyumvira ama consequences azoba kubera ibintu bitagiyemo muvyimvira yego then sinibaza ko rwa mbere byari bishikiye ko sinzi ko je byonshikira parce que nawe aranibwisha abandi narabibonye ku bandi je nifisa kushikira ariko ya byarashitse no musi nawe biriko biraba kuri wewe no musi rero uramaze gutangaza uravuye muri management uragiye Ravashe nawe araja kubwira ati rero mukobwa je naragufashije byinshi narakwakiriye muri lebo yanje turasinya contrat imbere yo kugenda ubanze urabe uharure 8 miliyoni unzanire hama uyigira amahoro. So rero raze bimaze kugenda uko parce que turafise ikiganiro tuzokora call ahantu hose abagabo ntihabura hari abagabo ntihabibara hari abagabo ntihagwibara parce que ari kure n'abashaka ko tuvugana bose bari kure turafise call turafise ukuntu tuzovugana kuri appel then tuvugane twumve aho niyo nzomenya decision imezuko
kubera je ikintu ko ndanka ni kubera mba mfise ibintu vyanje nzosaba bikunda tubandanye dukora bidakunda pe nimba ari izo miliyoni 8 tasha ndafise abafana ndafise abakunzi b'umuziki ndafise abantu ufise abantu bagukunda benshi ndafise abantu bankunda ivyo nivyanka rwose nzoterereza ndabwira turazi rero ni munterere jewe ndonke freedom ndabatemwe ibintu you know nibaza ko arico kintu tuje dukora ariko ubu turakrotira tumenya ati kimeze uku ndafise ibintu muri yo apere nzosaba afise ibintu ashaka ko tuzovugana nivyahera neza nzoheza ndabashikirize what the next. Okay. Inyuma yo kugusaba iwewe inyuma yo kwandika yuko uvuyeyo bakagusaba miliyoni 8 hari akantu je nashaka kumenya wowe waranditse uravuga ngo ibijyanye n'indi management muzobimenyesha ese ufise indi management ugomba kuca wimukiramwo canke abo bantu nyene ugomba kutumenyesha nibo bakwinjiye mu matwi abagatuma ufata ingingo yo kuvana na Ravage Entertainment? So Joe novuga first of all kuvaho nandikiye message ko navuye muri Ravage ufise abantu benshi cane bariko bararondera ko dukorana siko rero muri bino bintu vy'umuziki nibaza yuko hamaze kuza abantu benshi nkuko sinzi bashobora kugora guhitamo you know bisaba ko wicara ahantu hamwe umenye icyo ushaka umvirize bose ivyo bashaka umvirize ko ivyo ushaka wowe bazobikora you know so nyimbi yo lebo ihari nzobibamenyesha inaba narahisemo ariko nimba atari banga mu bantu benshi bakurondera muri labo nyinshi zikurondera niyihe lebo imwe canke nka zibiri tubarira mu zamaze kukurondera? No ni banga nzobibabwira sishaka kubwira abantu sishaka kubabwira ngo abani bariko barandondera ahubwo nzobabwira ati sasa rero ko je na Ravage vyaheze kandi vyaheze neza nashaka yuko duheza neza you know rero ntitwatwahirije neza then ndabamenyesha ati rero Tasha ndi muri lebo canke nahisemo gukora je nyene shaka kunsupportinga bansupportinge muri lebo. Okay. Uri kuri no mwanya niki kintu usaba Ravage? Ndamusaba ko azombera umuvyeyi mwiza kanatsinda ko yita amafiye ibintu ntibibe gusa okay ntagumye ibintu ntibigume cyane yoroshe ibintu nkuko yashaka kumfasha n'ubundi bwari ubufasha maybe you know bituzi sinzi ko ari shavu sinzi ko ari iki ariko w'imiliyoni antuka sinovuga ko ariyo mahera yonyine yoba yarakoresheje oya ahubwo sindi n'impamvu nayo mahera yose yoba yarayanditse ayo w'imiliyoni so ikintu gihari nico ndamusaba Ravage yego nuko twumvikana muri iyo call sinzi ibintu sinzi hari igihe ushobora kurondera n'umuntu bizonanyorohere kumurondera muri iyo call kugira tuvugane kugira bihere parce que twaguma muri bino iki ndasanga ndetse ariko ndateba nyene gukora ikiri muri vya bindi nyene no kuvuga nubwo yo bitinza Ravage wowe banza ukikorera akabona abasoye indirimbo atanabizi ubundi nari kubikora ahubwo nubwo gusa data access kuri YouTube ku ma platform yanje nari nifuza ko nshobora gutangura mu bushasha ama platform mashasha no nshaka kubandanyiriza muri ajya platform nyene mva ndashaka gukora ibintu byose ariko do content ntazifise ndumva ko ni hatari. Okay, atasha kuvuga usoye itangazo ukavuga yuko utandukanye na Ravage Entertainment nta nubwo Alvin Smith yigeze aza inbox akakwandikira akabwira ati Tasha ibintu kubera iki wafashe no ngingo ese bimeze gute kuri kutampanuje akabikubwira wowe inbox iyo abimpanuza ntiyari kwandikira message yanditse ya w'imiliyoni kwa dokano no kuvuga ntiyigeze akwandikirana n'ubu uye ntarigeze akwandikira Tasha inyuma yo gufata ingingo ukava muri Ravage Entertainment boza abandi naho nimba ko byogenda nkuko nyene canke ugomba kucufata umwanzuro wo kwikorera ku gatwe ka okay ndavuga ko umwaka nini nose ndibaza ndabaza kumara muri industry ndabaza kubona ibintu byinshi cyane
umaze kubona ukuntu aba manager bameze ari byo batabakwemerera bimwe bakabikora ibindi ukazorindira gushika you know. So rero ubu nibaza ko twakora navyo nyene byari professionnel gusa twobigira very professional, you know. Ibintu byo birimwo umwavoka mu gihe ibintu ibi bigenze nabi hazoba hariyo ingingo kanaka, donc twokora since ukuntu nabikora donc no ndabizi neza ntiyorinda kwandika kugira ngo kuri Facebook ngo rero wowe curi ibyo wimenye no ndabizi neza ati ninashaka kuva muri no label hari amahera kanaka ntibiza kuriha yeah. Okay, ndashaka kumenya n'abakunzi bacu n'abakunzi bose barashaka kumenya mwasinye contrat na Alvin Smith murakorana, ese apare yo muziki nta kindi kintu mwari musanzwe mukorana na Alvin Smith? Kubera ko giye bitwenga no oya nta kindi. Okay, kubera ko hari abantu usanga abaca bavuga ati rero ko dusanzwe dukorana muri management uri muri management iwacu reka dukorane n'ibi na nibi uronka kandi kazi mu bindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo nawe ubandanye wibeshaho canke uronka tunaturiya. Niyo mpamvu nashatse kumenya isi nta kindi kintu na kimwe muba muhuriye ko na Alvin Smith? No, nta kindi kintu twari duhuriye ko apart y'umuziki nta kindi. Okay, Tasha ni kihe kintu rero usaba abakunzi Alvin Smith abakunzi b'umuziki mu rusange no basaba kugira iki kushigikira kubandanya bashigikira abagushigikira kandi utari kurakora ntariko ndakora sikuvuga yuko atabikorwa mfise mu kunshigikira ni kugira iki kunshigikira no ku nukuntera intege you know nukuntera intege baka ndako nabivuga so ikintu nasaba abakunzi b'umuziki ndozi acyakora gusa ikintu kimwe no mvuga ntagukiriyemo abakubiye hafi kubera ko bino biho burimo biba bitoroshe ni byoroshe haba ari amajambo menshi bazonyorohere n'umugenzi uzoza kubasaba intererano bazonyorohere parce que sinzi ukuntu bivuga gusa bazonsapotinge cyane bazonyereke ko turi kumwe abakunzi b'umuziki ndodi n'abakunzi ba Tasha Oda abazi yuko mfise impano basi you know ingingo yose nzofata ku muntu yumva umenga Tasha this is not right azoza anyegera mbwira turazi rero aya hantu wadekonye you know rero ntihagira no mu gihe nkeneye nk'intererano kugira mbonye ibintu ahantu ibintu byamaze kumera nabi bazontera intege no mu kunterera no mu buryo okay. Tasha fata ugira ikintu bwiye bano bantu baba babona impamvu Tasha avuye muri Ravage Entertainment nuko yapfushe nuko yari yibaza yuko Alvin Smith amukunda akaba yabonye Alvin Smith yarose undi mukobwa muri Kenya. Bano bantu ugira ikintu babwiye ivyumviro vyabo nimba ari byo babigumane bazi ko ari ukuri nimba atari byo naho ubabwire. So abo bantu rero bariko bari biyumvira ivyo vyumviro nibaza ko bari barushe nibaza ko gushika kuri no mwanya batubaka ivyumviro umuntu yo batahura ikirero batahura ivyo bashaka nta urumva ngo kwa gusa je naje kubabwira ukuri kwiwanje ati Tasha ibi nivyo vyari bimeze gusa rero ari abantu usanga bagoye gutahura ikintu abantu nabo wabwira iki wowe bamaze gushikira mu mutwe wabo usanga yeco nyene rero uwo mwanya wo kudiringa n'abantu gushaka kutabuza abantu bose baza ko ico gihe cararenganye cyane gusa nibaza yuko iyo umuntu amaze kubwira ukuri kwiwe kwemerewe canke donc ntukritike ugira ibiki n'ibiki we mwumvirize parce que umuntu ni wazi ukuri kubera yuko birushaho kuba wumva ku bandi nyimba par exemple urashobora gusanga nawe nyine yarabyumvise ku bandi ubizije nje ndakubwiye ndashaka kuvyumviriza ntashugumanizo ushaka kumenya. Okay, Tasha ninde muririmbye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukunda? Ndabakunda bose. Oya ndashaka kumenya ukunda gusumba abandi. Bose sifise abona precise ati ntanguru uyu n'uyu kubera bose barakora neza n'abantu bose bakora neza ndabakunda. Yego ariko nuko ushatse kutanyishura nkuko nabishaka umuntu abafise abantu ahuza ibyifuzo nabo gasanga avuga ati je no muntu ngerageje kwa binyina akora
aranyubaka arangyohera bya hatari. Je nahora mfana Lavashe nyene. Wahora ariko ubu ntabwo kimufana. Oya n'ubu ndamufana basi sinzi context ndakivuze sinzi ukuntu baca babifata ubundi je namufana sana. Ubu rero kuba yakwimya agaciro yatumye udakora ibikorwa byinshi nico kiriko kiratuma kandi utakimufana nkuko wamufana. So n'ubu ndamufana gusa si nk'ubwa mbere ariko yonyorohereza ibintu nibaza yuko sinzi. Bashira umufana sana. Atasha hagati ya Dramati na Melanin Boy ubaka wewe bose hagati ya Dramati na Melanin Boy nohitamo Dramati. Uhitamo Dramati. Hagati ya Dramati na DJ Fernando. Hagati ya Dramati na DJ Fernando ego ni Dramati. Hagati ya Dramati na Big Fizzo. Big Fizzo. Hagati ya Big Fizzo na Sarbi. Babiri bongora guhita. Oya biroroshe. So sinzi ikintu novuga ndabafana bose. Uhitamo nde rero ahantu ushitse ubura choice je nobafata bose rero. Baramutse baje ndagusavye izo example zihoze wenda kugira ngo nobafata bose. Kubera ko kunda cyane Dramati gusumba Melanin Boy. Yo we listen we don't judge parce que just mvuze ngo ndamukunda cyane gusumba. Ni wavuze ko ari wowe wocagura. Oya donc bose ndabaprefera ariko umuntu wese afise sinzi ukuntu nokivuga gusa Dramati ari very professional you know. Yeah, that is gusa na Melanin arakora neza cyane. Yeah. Okay. Tasha. Uri umwana mwiza. Murakoze. Urazi impamvu ndabivuze. Uri umwe mu bantu ababa bakunda bavuga ibintu uko biri baba bakunda bashira ukuri imbere. Hari umuntu ushobora kumubaza ikintu kunuko akacishaka kugira ngo ntiyumvishe abantu uruhande ariko akashaka kureka kukwishura. Sinavyo ngira hamwe ni vyiza handi naho si vyiza. Ni vyiza kuba ufise ahantu hagaze ni vyiza kuba ufise shwa. Okay. You know. Ndashenda gushimira rero ku kiganiro cyiza twakoranye. Ndabashimiye cyane. Merci. Nzogaruka n'undi munsi. Karibu cyane. Nzogusanganya. Sinzi bizova. Nzo gusange muhira. Igana gifuza tuzagikorera muhira. Ni bona nyine nta kibazo. Okay. Abakunzi ba Senga Media TV ndabashimira kukuru mudukurikirana umunsi ku wundi ndabashimira kukuru mwabanye natwe. Tasha tubabwire gute? Tubwiye ko turabakunda cyane. Kabisa turabakunda nta buryarya. Yego turabakunda cyane mushikare mudushigikira kuri subscribe kuri no TV you know kuri subscribe kuri Tasha Oda on Instagram, Facebook, TikTok, everywhere. So, bisous. Okay. Mugira umugisha rero bakunzi bacu Imana ibane namwe. Ciao ciao.